Bakunzi bahori Kanani TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nta usa nawe muremyi w'ijuru n'isi, eka nta n'uburinganiye nawe. Ivyo wadukoreye ni vyiza kandi n'ivyo ukomeza kudukorera ni vyiza gusa Mana. Nico gituma nk'abana bawe tuzi imbere yawe iminsi yose tugushimira ivyiza dukorera buri munsi. Kandi muvyeyi mwiza, ndizera ko n'ubu ugiye kutugirira neza kubwo ijambo ryawe tugiye kuganira na bene data, rikaba ijambo rizima ridukuza kandi ridukomeza kukwizera no kwizera ivyo watubwiye. Ushimwe kandi wubahwe mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ibikorwa vy'ivyagezwe ntivyogushikana ku kugororoka, atari ukwizera kugushikanye ku kugororoka. Haleluya. Ibikorwa vy'ivyagezwe ntivyoshobora kugushikana ku kwizera Imana. Ariko igituma wewe uba umwana w'Imana, Imana ikagushima nuko wizera ubuntu bwa Kristo. Haleluya. Reka dusome rero ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice c'9, turasoma kuva ku murongo wa 30 dushikane ku murongo wa 33. Haravuga ngo none tuvuga iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo kugororoka batse ku kugororoka, niko kugororoka kuva ku kwizera. Ariko Abisirayeli bakurikiye ibyo vyagezwe byo kugororoka ntibabishitseko. Ni kuki? Ni uko batabironderesheje ukwizera, yamara babironderesheje ibikorwa nk'ivyo bibahesha batsitara kuri ryabuye ritsitaza. Nk'uko handitswe ngo ehe ndashira Isiyoni ibuye ritsitaza, urutare rugwisha, kandi uwizera uwo ntazotegwa n'isoni. Amen. Murumvise yuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko ibikorwa vy'ivyagezwe, haleluya, bitotuma ushika ku rugezo wizera Imana, Imana nayo ngo kunezerererwa. Haleluya. Ibikorwa vy'ivyagezwe ntivyoshoboka, ariko ubikorwa vy'ukwizera, haleluya, ibikorwa vy'ukwizera ivyo nivyo bidutsindanishiriza. Haleluya. Nivyo bituma dushimwa n'Imana. Ngaha haravuze ngo none tuvuga iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo kugoroka bashitse ku kugoroka, niko kugoroka kuva ku kwizera. Urumva? Abanyamahanga aribo twebwe abanyamahanga. Urumva? Twebwe twizeye Kristo, twizera ubuntu bwiwe, twizera urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe. Haleluya. Twizera imbabazi ziwe. Urumva? Bituma twemerwa n'Imana. Haleluya. Ariko Abanyisirayeli bobo bizeye ivyagezwe. Haleluya. Bakizera, umva, ngo ariko Abisirayeli bakurikiye ibyo vyagezwe byo kugoroka ngo ntibabishitseko, bizeye ivyagezwe. Rero ivyagezwe ni amategeko, murabizi. Ayo mategeko nta muntu numwe yayashoboye. N'aba Banyisirayeli ubwabo ntayo bashoboye. Haleluya. Kandi Imana yari yayatanze kugira ngo yereke umwana w'umuntu ko atacashoboye. Haleluya. Ko adashobora guhimbara Imana, kuko Imana twarabonye ko Imana irera. Imana irera. Imana yanka icyaha. Haleluya. Mwibuke ko icyatumye Imana itandukana n'umuntu ni icyaha. Ni icyaha. Adamu yakoze icyaha cyo kutumvira, atandukana n'Imana. Imana ntiyasubira kuvugana n'umuntu. Rero noneho Imana yazanye amategeko menshi iyaha Mose. Ayo Abanyisirayeli ntibigeze bayashobora. Haleluya. Ariko n'uyu munsi baracyagenderamo. Haleluya. Barakizera ibikorwa byabo, barakizera amategeko. Ngo ariko Abisirayeli bakurikiye ivyagezwe byo kugororoka ntibabishikako. Ni kuki? Nuko batabironkeshejwe no kwizera. Urumva? Iyo utizeye, iyo
utizeye n'ijambo ry'Imana rivuga ngo utizera ntashobora guhimbara umutima w'Imana, ntashobora guhimbara Imana umuntu atizera. Ariko umuntu ashobora guhimbara umutima w'Imana naho wogwa mu intege nka twese turazifise. Haleluya. Ariko igituma duhimbara Imana nuko twizera ijambo yavuze. Haleluya. Ukagizera, ukizera ibitariho nk'ibiriho, ukabyizera ukavuga ngo Imana yanje iki niki nizokishikana, ukabyizera ntubikekeranye. Haleluya. Ukwizera nukumenya neza udakekeranya kubitariho bitazobaho. Haleluya. Abanyisirayeli rero bizera ibyagezwe, ibyo navyo ntibabishobora. Rero ntibashobora gushimwa n'Imana kubera batabishobora. Haleluya. Ariko abanyamahanga bo kubwo kwizera Kristo, haleluya, byatumye bahimbara umutima w'Imana. Niko batabironkesheje ukwizera, yamara babironkesheje ibikorwa nk'ivyo bibahesha batsitara kuri ryabuye ritsitaza. Muriko muravyumva? Bo baba bizeye ko ibikorwa bakora bishobora kubibaronkesha, ariko ntibikunda. Haleluya. Uyu munsi ngo batsitaye kuri ryawe, ibuye naryo ni ibuye ni Kristo. Haleluya. Uyu munsi bamufashe nk'umuntu, umwana wa Yosefu na Mariya, ariko ntibamufata nk'umukiza w'abantu, bamutsitarako. Haleluya. Ntibamwize. Uyu munsi baracarindiriye umukiza, kandi umukiza yageze iki? Yaraje. Haleluya. Uye babereye ibuye ritsitaza. Haleluya. Birabatsitaza avuga ati aba bantu bizeye umuntu, umwana wa naka na naka, ariko ntibizera ko Kristo yaje nk'umukiza wacu, ari umukiza wacu yatanzwe. Uyu munsi baracamurindiriye ngo henda ashira ibuye ritsitaza urutare rugwisha, kandi uwizera uwo ntazotegwa n'isoni. Uyu munsi abizeye Kristo ntibazotegwa n'isoni. Haleluya. Ngo abanyizeye, haleluya, ngo nanje nzobashikiriza data. Ariko ngo batanyizera, haleluya, nanje nzobihakanira imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Haleluya. Rero umuntu w'Imana wizere uyu mwami. Haleluya. Uyu mwami yapfuye kugira wewe ubone ubugingo. Uyu mwami yapfuye kugira ngo wewe uzuraga ubwami bwo mwijuru. Umwizere. Haleluya. Ntumukekeranye ko atariho. Haleluya. Haleluya. Yesu ariho, Yesu yabayeho, Yesu azogaruka gutora abamwizeye. Rero nukurinda kwinga kubw'imbabazi z'Imana wizere uyu mwami. Haleluya. N'uyu munsi no ngaha no mu banyamahanga hari abatamwizera kandi benshi. Haleluya. Ariko umuhigwe n'umwizera. Amen. N'umwizera, kuko uwamwizeye wese ntazomuta, ntazomureka, ntazomutetereza. Haleluya. Ariko ngo batamwizeye nawe azobihakanira imbere ya se. Haleluya. Rero umuntu w'Imana kandi n'uyu munsi hariho n'abana b'Imana bazi ko ibyo baronka babironkeshwa n'ibikorwa. Haleluya. Nukuri nta gikorwa na kimwe kibaho wokora utagikoreye mu rukundo rwa Kristo cohimbara Imana. Haleluya. Kuko ibikorwa by'umunyavyaha ni gisesema imbere y'Imana. Haleluya. Nkuko n'isengesho ry'umunyavyaha hari gisesema mu maso y'Imana. Haleluya. Ariko ngo isengesho ry'umugororotsi n'umubavu umotera neza amazuru y'Imana, kandi ibikorwa by'umugororotsi bihimbara Imana. Rero ndakwifuriza kuba mu bagororotsi kugira ngo ivyo ukora n'isengesho ryawe bishikira Imana, Imana ibinezererwe, hama ikuvumerere, ikugirire neza. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mana yanje mwami Imana, uri mwiza kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. We mwami Imana, nta na rimwe wigere utera umugongo abakugana, nta na rimwe abakwizera mwami baba kure yawe, ubigiza hafi yawe nkuko wabivuze ngo unyizera wese. Oh haleluya. Sinzokwigera ndamuta, sinzokwigera ndamureka wenyene, ariko nzobana nawe gushika ku mpera y'isi. Rero umuvyeyi mwiza, ndagushimiye kuri urwo rukundo n'ubwo buntu bugeretse ku bundi udahengeshanya kutugirira. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.